hanyuma agashaza gutelefona umwe mwene ni telefone w'ukuri amubwira ati jewe ndi umukozi wo muri Lumitel ati mbega ubona bya Lumitel bifata kuri nimero aho uherereye atubahehewe kamwisha ati muri kano karera ati mbega ubona bifata amubwira ati ntibifata agaca amubwira ati rero ko bidafata hariho nimero ngiyandaguhe ati uze guca uyindungikira iyo nimero gaca yimubwira aya magaca yimurungikira wa wundi wa musuma amaze kuyironka acha mubwira ati banzu zimye gatoyi telefone yawe hageze rero aho binjira aho basuzumira impapuro bafise baba babasezeye bo batanje ko abazi neza ko baza guca bafata basuzumire baca basanga bafise iviza za magendo bagaca babafashe bamwe bumva bari babahererekeje babereka bati mwebwe ni mubandanye ngaha baca biruka ko babazi neza ko nabaca bafata yego hari babakurikiranwa bagatinda bagafatwa naho no muri abo bantu mugurumva abo bantu baca bafatwa ko bariko bakoresha impapuro za magendo amaviza atari Bosco nandeho kubwayo tite basanzwe ari abanyororo bafungiwe mw'ibohero Gitega mw'ibohero rikuru Gitega bakaba barafashwe caha bakoze igenekerezo rya 10 Ruhuhuma mu mwaka wa 2026 cyo kwiba bakoresheje uruyeri babishishije kuri telefone muti babigenza gute kungene babigenjeje uyu Nkurunziza Bosco niwe uyu Nkurunziza Bosco niwe yabikoze mu nyuma za gufashanya n'uyu ndiho kubwayo tite mutiro yabikoze gute uyu Nkurunziza Bosco avuga yuko afata nomero ya telefone yiyumviriye mu mutwe agaca yandika muri telefone yiwe ahasanzwe yandika izindi nomero hanyuma agaca araba yuko iyo nimero yoba ari umuntu asanzwe yari yarayishize kuri ba buhinga bita WhatsApp asanze atari yarayishize ko biba bigikunze mugo asanze yari yarayishize ko kuri ubwo buhinga ca bikunda kuko acagerageza kuyinjiramwo mu guca nawe yugurura WhatsApp akoresheje iyo nimero hanyuma agashaza gutelefona umwe mwene ni telefone w'ukuri amubwira ati jewe ndi umukozi wo muri Lumitel ati mbega ubona bya Lumitel bifata kuri nimero aho uherereye atubahehewe kamwisha ati muri kano karera ati mbega ubona bifata amubwira ati ntibifata agaca amubwira ati rero ko bidafata hariho nimero ngiyandaguhe ati uze guca uyindungikira iyo nimero gaca yimubwira aya magaca yimurungikira wa wundi wa musuma amaze kuyironka acha mubwira ati banzu zimye gatoyi telefone yawe wa musuma amaze kuyironka aca rero ayikoresha agaca yinjira muri ya telefone ya WhatsApp y'ukuri yumwe aja kuyibwa hanyuma rero aca atangura kuyikoresha atelefona abagenzi canke yandikira ubutumwa abagenzi bumwe mwene telefone w'ukuri ababwira ko ari we abasaba amafaranga ibiro bari babigize yaciye atangura gusaba amafaranga muramu wa nyene telefone w'ukuri kuko nyene telefone w'ukuri yari uwitwa Niyonkeza Jean Reno achatangura rero gusaba amafaranga muramu uyu mwene telefone by'ukuri yaramurunkiye rero bwa mbere 100 kuri Lumikash bwa kabiri amurunkiye 200 kuri Lumikash ubwa gatatu aca amusaba 500 ibiro yabimurunkiye akoresheje inot bankobu inot ariko aya ntiyashoboye kuyatora kuko mwene gusabwa amahera yahavuye amenya yuko atari
wo mu muryango w'ukuri ariko arayamusaba, aca rero aritura inzego baca barakora amatohoza rero abona gufata abantu babiri kubera kuko amafaranga amwe ayo yari yayarungikiye kuri iyi bankobu inoti yari y'uwundi bakoranye yitwa ndiho ku bwayo tite bakoranye ico cyaha nawe nyene urumva n'umunyororo bari kumwe hariya. Ibi rero birahanwa, ubusuma burahanwa n'ingingo z'amajana 315 38 n'ingingo ya 38 vy'igitabo mpanavyaha zihana ubusuma bakoresha amatelefone bakiba abantu kuruyeri. Aha rero nibaza yuko abantu benshi baramaze kumva ubutumwa nk'ubu bw'abantu babatelefona bababwira yuko ari abakozi bo muri Lumitel bababaza ivya telefone zabo kuntu zifashe, mu nyuma bagashaba barumikira inimero bakababwira bati cumbwira iyo nimero ndaguhaye muzoca menya ko rero mugira mwibwe. Ubu ni bumwe mu busuma bukorwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none cyane ibica iyi telefone. Aba rero dosiye yabo umva bari basanzwe bapfunzwe kandi bari bafungiwe ibyaha bikomeye kuko uyu wa mbere Nkurunziza Bosco yafashwe mu 2015 yagirizwa kuja mu mihari yitwaje inkoho no kubitunga ibigwanisho, yaciriwe imyaka 30 umva ntiyari bwayiheze. Uwagira kabiri nawe yagirijwe kwica umuntu nawe yaciriwe imyaka 20 umva bari basanzwe bafunze. Ni ukuvuga ko haca biyongera ko rero ibihano bindi bishasha bijanye n'ibi vyaha byo kwiba bakoresheje. Muri no misi kandi hariho abantu bagize imisi bibwa mu buryo twari tumaze kuvuga ngaha incuro nyinshi tuburira abantu. Aba bantu mu kwibwa basabwa bababwira abasuma babwira yuko bagomba kubaronderera impapuro zo kwinjira mu bihugu vyo hanze zimwe bita visa. Ubu rero ibigize imisi bihari barabasaba kandi bakabasaba amahera menshi, 2,000 vy'amadolari y'abanyamerika, 2,500 bitatu gushika kuri 4,500. Bakababwira yuko izi visa baza kuzibahera mu gihugu kimwe mu bihugu vyo muri kano karere cyane mu Buganda. Bagashobabwira ati rero ntushobora kuzironkera mu Burundi, sohoka uze udusange mu Buganda Kampala cyangwa ahandi niho bagushirira kwizo visa. Abibwa rero bamaze gutanga amafaranga barava ngaha bakagenda muri ivyo bihugu kimwe muri bino bihugu vy'akarere. Bashitseyo bagashabwira bati nimuzane impapuro zanyu zinzira bita passport kugira babashiriremwo za visa. Bakazizana hama babashirira ko visa za magendo kuko bavuye ino bababwiye yuko baca muri ivyo bihugu vyo muri ico gihugu nko mu Buganda kugira ngo bazoce batera babandanya baja muri ivyo bihugu vyo hanze cyane ibihugu vy'Iburaya, harawe cyane muri Georgia. Bamaze rero kubashirira ko izo visa zitari zukuri muri ama passport yabo, baranabaherekeza bakabajana ku kibuga c'indege cyo mu Buganda kugira ngo bababwira yuko bagira bagende muri vya bihugu vya Zaburaya n'ahandi vyo hanze bakoresheje izo visa. Hageze rero aho binjira aho basuzumira impapuro bafise baba babasezeye bo batanje ko abazi neza ko baza guca bafata. Basuzumire baca basanga bafise visa za magendo bagaca babafashe bamwe bumva bari babahererekeje babereka bati mwebwe ni mubandanye ngaha baca biruka ko babazi neza ko nabaca bafata. Yego hari babakurikiranwa bagatinda bagafatwa no muri abo bantu mugurumva abo bantu baca bafatwa ko bariko bakoresha impapuro za magendo amaviza atari. Ivyo rero biraharawe biribonekeza muri no misi. Dushaka kubwira gusubira kuburira abantu ko ibisi rya mbere tubivuze impapuro bita visa ziha uburenganzira abarundi kuja mu bindi bihugu vyo hanze cyane za Buraya. Nta na rimwe ushobora guha amafaranga undi muntu ngo ayikuzanire visa, ntibiba kuko visa mubwira bayitange hariho amakanda bagufata,
hari ahantu ushira intoki bagufata amakanda ifoto bakagufata ifoto bonyene bifati atari yo barungikiye ivyo bintu ukazobona umuntu akubwiye yuko umuha amafaranga ngo agiye kukuzanira visa ikuzanira uzocumenya yuko wibwe nko muri biburaya ca ibihugu byinshi byo mu by'Uburaya murazi yuko kugira uronke ico kintu bita visa cyo kwinjirayo cyane bimwe bita visa Schengen murazi kutegereza guca ngaha muri ambassade y'Ububirigi ngaha utishikiye wowe wenyene ngo bagufotore bagufata amakanda wewe uyikeneye nta muntu umushobora gutuma ngo agenda bigukorere bayiguha abantu rero baza babesha ko bashobora kubaha ama visa mutigeze mugenda ngo babafotore babafata amakanda bamenye neza ko bari kubaribwa kandi muri no minsi bari kubaribwa cyane uturero tumwe tubiri tuvuze muga murazi ko muri no minsi hari busuma bwinshi bukoreshwa ubuhinga bugezweho kandi bica ku matelefone baragutelefona bakakwandikira message bakubwira yuko ibi nibi ubikoze ugashusanga uribwa